Murakoze banyakomesha makuru mbanze ndabaramutse mu izina ry'Uhoraho. Nivyo koko tugiye kuja mu rugendo rudushikana muri Juba muri Sudan du Sud, Sudani y'Epfo, co kimwe no muri Abidjan Côte d'Ivoire. Ikitujanye nuko bino bihugu byo hagati by'ibiyaga binini bita Sirgel. Iyo nama rero izoba yiraba cane ibintu by'umutekano. Ubwo tugiye kuraba, iyo tuvuze umutekano muri Sirgel muca mwumva ibirimo, muca mwumva ko muri kano karere hariho ingorane atari nkeyi. Ibyo byose nibyo tugiye kugira ngo twige, na cane turavye na kino gihugu cacu hano hafi cy'ikibanyi. Ntaco novuga ngo tuzoshika kuri iki, ariko tuzogerageza. Hanyuma tuvuye aho tuja mu nama muri Côte d'Ivoire, hariya muri Abidjan. Ubwo naho izoba ari inama y'abashingamateka. Abashingamateka bose basanzwe bahurira muri wa mugwi witwa APF, ryashira hamwe APF. Naho nyene hariho abavuga ururimi rw'igifaransa bafise ingorane zitari nkeyi muri ibyo bihugu babamwo. Bazi ko na cane ari inama izobera muri Côte d'Ivoire. Muca mubona ko bifise aho ihurira na birya bibazo muri za Burkina Faso, za Mali n'ahandi. Tutibagiye ko no muri za Senegal naho nyene ari ibintu by'imyigaragambyo kubera ko bagiye kuja mu matora, ibintu nka bene ivyo. Ibyo byose rero tuzogerageza tubice hirya no hino. Ubwo nzobabwira neza ngarutse, niho nabwo ivyo twashoboye gushikako.